Ladies and gentlemen, baza kumeze neza abakunzi ba Nuje Entertainment, abakunzi b'ibiganiro vya Nuje Entertainment kabisa, abakunzi b'ikiganiro turashoboye ikiganiro cy'umuziki n'abanyamuziki muri rusange. Tuba turiko turayaga entertainment na showbiz neza neza. Mwamaze kunyumva nije muri for the MC Voice of the Man, Mike Master Peacekeeper, Motivated Champion ntiwatojwe Animal Odeze kuri micro za Nuje Entertainment. Namutarako subscribe yikore kabisa kugira ngo tujye muri biganiro vyiza cyane. Ino musi rero tugira tugaruke kuri isanganiro award ready chanson zaba selectionné tuzirabire hamwe muri rusange timbega birika bigenda gute muri higanwa. Hitezwe ko uwa mbere azohabwa imodoka iri mu bwoko bwa ractus. Nivyo tugira tuyage ko tuza kuragana ni makuru menshi ariko aravuga kwa Salbi n'abandi benshi. So asseyez-vous confortablement et c'est parti. Okay, nkuko mpejeje kubivuga ni neza na neza ni isangano tugira tugaruke ko ariko bantu b'Imana imbere yo kutubandanya vyinshi n'uwitwa Doxa Design, umwe wa designer bameze neza cyane. Mu gihe ushaka gukora utuntu twiza, ushaka gushira ibi bintu vyawe kuri banderole cyangwa se ushaka kwamamaza ibintu biciye ku mananigu ku ma pancarte, hari uwitwa Doxa Design kabisa, niwe mu designer wa mbere nabonye akaze kandi akora ibintu ku bwenge ku buhanga buhanitse kandi n'ikindi akorera amafaranga make. Ubishaka cyangwa ushaka gukoresha design nziza cyane warondera Doxa kuri platform zose ziwe cyangwa uturondere kuri 67 806 893. Sawa nuko bimeze rero, reka twinjire mu kiganiro cacu nyezina. Indirimbo 10 zabaye selectionné zagiye neza na neza, zabaye top 10 y'indirimbo zabaye zigiye muri final yo muri isangano award. Ya mbere ni komsa ya CG, ya kabiri ni turi vyabona ya Redemption Voice, ya gatatu ni Gakado ya Monya Flay na Salbi yavuye mu higanwa avyisabiye, ya kane ni Sambura ya Dramati, ya gatanu ni Ahani He ya Kirku ihabwa amahigwe a 80%, iya gatandatu ni Go by DJ Freebet na Agira Indwi, iya gatandatu ni iya gatanu ni Go, iya gatandatu ni Baby ya Rino G, iyindwi ni Lekasha ya D1, y'umunani iyicenda ni Ndarira by Izire, 10 ni Burundi Bwiza ya Trop Amagaba. Irigano abantu b'Imana rirakomeye no mwaka niyo ya mbere neza neza bariko barahiganwa bashitse muri finale. Uzogira amahirwe yo gushika yo gutsinda rino higanwa azohabwa imodoka iri mu bwoko bwa ractus, ngo mugize iminsi mubibona ma platform ya isanganiro canke n'abandi benshi bagiye babitopostinga mburyo ubu canke ubundi. Iri higanwa ni iri higanwa rimaze imyaka 14, iyi ni 14e edition. Benshi bagiye banegura ibikorwa vy'iri higanwa, hariho nabagiye babishima habijya nta vyankwa na bose, ariko ugerageje kuraba majorite y'abantu bavugira higanwa barivuga nabi kubera ko uza gusanga kunzinye canke ukuntu higanwa ari bajyateguwe atari ko ririko riragendegwa neza. So iri higanwa rero ritegurwa mu ntumbero yo gushigikira abaririmbyi ku ndirimbo yaranze umwaka, baragushigikira bakaguha ivyo baguha. Mubazotanga imodoka ariko bari nyuma baratabwa amateleviziyo, envelope bagaca babaha n'akajyo ko gukorerwa promotion umwaka wose kuri Isanganiro TV cyangwa Isanganiro FM mu buryo bwo kumenyekanisha ibikorwa byo muri imvye bayatsindiye trophy. Berumva ko ari igikorwa kidasanzwe, ega ivya mbere byari bibaye ariko kugira Isanganiro award mu myaka iheze cyari ikintu gikomeye, cyari igikorwa cerekana ko ivyo bari kurakora uri kurashimirwa canke bariko barabibona. Rero no munsi hari abaririmbyi nk'aba basadbi bace bavuga ati turikuye mu higanwa kugihe twari tubikwiye ntibabiduha, ubu rero ntibikenewe ko tugaruka. So ni nasabye umwe baririmbyi beza, abantu b'Imana naho benshi bagiye bamuca amazi, ariko numwe baririmbyi beza Burundi bufise. Ino munsi mu Burundi atanga content zigiye zitandukanye kubamenyesha makuru no kwa influencers n'aba content creators.
umwe mu baririmbyi ameze neza cyane, umwe mu baririmbyi yadugije abaririmbyi badasanzwe. Ino munsi ari abaririmbyi bakomeye. Twarabonye collaboration yahaye Rinoji indirimbo yitwa Tuza yagibaye hit 100%, iza kuba imudugiriza fan base, abafana ba Sadbi bararonka uburyohe bw'indirimbo iririmbwe na Rinoji, bica ibintu biri confondre. Turabona indirimbo abo ya Monia Fleur barakoranye yitwa Gakado nayo nyene yaradugije izina rya Monia Fleur, usivye ko bari barasohanye neza na Big Fizzo. Urana ko Monia Fleur yaronse amahirwe yo gukorana n'abaririmbyi bakuze kare, hariho benshi bica bigenda bipfa, turaza kubigarukako. Twarabonye witwa Yewegaye bakoranye indirimbo, witwa Adam bakoranye indirimbo yitwa Yewegaye, uwo nawe nyene muri new generation yadugije. Twarabonye aba ba YM Music indirimbo bakoranye yitwa Komsa, indirimbo nawe nyene yabadugije, ariko duce duhagarangaho nyene indirimbo YM Music yakoranye na Sadbi gushikana kuri uno mwaka urubuga rwa YouTube ntirakwiza n'abantu umuriyoni bamaze kuba banayiraba. Ino ndirimbo navuga ko yabaye flop, mbivuga ko yabaye flop wapi, ahubwo yaragiye mugaho yashaka gushika ntiyahashitse, nkuko bigaragara ku ma platform yabo canke se nkuko bigaragara ko gushika no munsi YM Music yacijyama. Ino munsi utaragira izina rinini ugaca ukorana n'abaririmbyi banini umwanya wose, biraza gutuma hariho ukuntu uburyohe canke hariho ukuntu abantu utarafatisha muri ba bantu bato ngo umanze ugire cohesion n'abajya bato ugaca wipasa kuri barebare, biraza koroha cyane ukuzina atari umuntu afatiranya amahigwe yiwe. Kuko YM Music kuko ubu mvuga ati yarasamaye kuko na collaboration ya Sadbi ikintu coroshe yaronse. Par exemple YM Music yaronse umumanager ariwe Alan Cool, asanzwe arongoye Alan Cool Entertainment. Rero baba peti baciye baza kuronka umuntu abafasha, ugaca usanga nta struggle z'umuziki baronse. Niyo mpamvu za gusanga benshi byoroha ukuntu bagenda. Ndafise umuririmbyi nzi twanaganiye yambwiye ati nari nzi ko ari muri management runaka baramurihira rwaye n'ikiniki, ariko kubera yabona bamurihira rwaye byaciye bituma abona umenga ibintu byose birahetse, aca kurana collaboration n'umuririmbyi akomeye ntirigwe ndavuga ko baca bamumenya, ariko ubu gushika no munsi ntawuzi yareze nkimuharura no mu baririmbyi. Rero ukorana n'abaririmbyi bakuze iri foko nawe ucukaza ibikorwa vya uci usubira inyuma gaco usubira inyuma wese. YM Music ubu naho isora indirimbo hari hantu idashika, ariko umuvuduko yari gazananye waragabanutse. Ariko Sadbi kuba yakoze ico gikorwa n'ikintu ciza catumye gitera intege abandi baririmbyi, ravuga ati burya natwe dukoze birashobora gushoboka. Rero nuko ibintu bimeze nivyo twari twashaka kugira tuyage ko, ariko abantu b'Imana ndabimsa ushaka gukoresha design, ushaka gucibisha ibintu vyiza, gukoresha amabandehore y'ibintu ushaka kwamamaza, ni Doxa designer kabisa. Ushaka ko turonda kugira tugufashe canke dukorere ni 67 806 893. Yes, mwakoze utarakora subscribe kuri Nuje Entertainment ikore bizadusima mu biganiro bigiye bitandukanye no kuri Nuje Entertainment. Yari Jamal for the MC Force of the Money Batsa Peacekeeper Motivation Champion watoje. Hasta la vista.